nta kintu kibaza nko kubwira umukobwa je t'aime akabwira merci ni compliment muhaye ni merci twese twiyegeranye turondere amafaranga kugira dushobore kugurira Mishu Miracle igisokozo merci beaucoup kuko ibintu ntibibaho. Turaza kuganira na Michael SENGAZI kuvyerekeye akazi asanzwe akora, ukuntu yatanguye, aho bigeze mu buzima bwiwe, nimba afise umugore, nimba afise abana, nimba atrompa umugore canke abana abafise hanze, vyose araza kubitubwira. Est-ce que tuzorindira yuko akwiza 45 ans kugira vyare nka fiso? Ntavyo tuzi ariko ni black tusigomane papa nayo ni Welcome back kuri channel yacu, channel ni Siren Vibes. Utarakora subscribe please ugira ubikore, then kubugure kajya ka notification kugira the next video umutwenga kamana kugira the next video ubu wa mbere kwibona. Mwamaze kumubona umuntu turi kumwe na Michael SENGAZI. Sinamenyereye utangura na anglais. Welcome everybody. Turi kuri anglais wacize ryari kamishu. Turabizi twese. Si urama filme menshi y'Icyongereza. Ni bien. Babwire ni welcome, karibu. Karibu cyane kuri no channel hariya mu Kirundi niko. Channel mu Kirundi. Channel ni Kirundi. Oui, you frappe. Okay. Kuri no boro. Karibu kuri ino boro nyene ya YouTube. Siren none bayivugute mu Kirundi. Ivyo nyene muriko muraza aho muri bana. Turababwira iyo bari none ntibikenewe. Mugire subscribe kwiyandikisha. Ni cameraman ni he ningaha gucyanye. Harakaboro gatukura kariko ngaha kariko ibintu vyanditse subscribe nkuko abanyarwanda bavuga subscribe. Uhejeje gufyonda kuri subscribe haca haza akantu kagakengeri gucyanye ni kuco gafyonda nako nyene kugira nyene uze uraza uko video zije ucu bimenya direct. None si bon none ngaho mwamaze kumumenya ni Michael SENGAZI. Andre tabarampemba kuko urabona ibintu ndagukoreye akazi meje gukora ibintu vyawe urani wallahi nari moja vraiment. Moye. Okay, ça, ni bon. Mwamaze kumubona ni Michael SENGAZI, notre international local artiste. Mwabitahuye n'abandi nabyo numvise ariko ni bon. Our local international artist uramwibuka mo. Ndumumeti hagati ya local na international nta problem. Oya, mwamaze kumubona ni Michael SENGAZI, turi ku muntu munsi aho tuza kuyaga vyinshi kuri we, akazi asanzwe akora man kumahama. Akazi asanzwe akora aho turaza kuganira na Michael SENGAZI kuvyerekeye akazi asanzwe akora, ukuntu yatanguye, aho bigeze mu buzima bwiwe, nimba afise umugore, nimba afise abana, nimba atrompa umugore canke abana abafise hanze, vyose araza kubitubwira. Est-ce que tuzorindira yuko akwiza 45 ans kugira vyare nka fiso? Ntavyo tuzi ariko ni black tusigomane papa nayo ni black. Serivisi kubikora reka duhereka twirire ko nikibazo cya mbere. It's me your host nanibagi, it's me your host Mishu Miracle quand même. Duhere nikibazo cya mbere. Blague à la con, fais-moi rire. Ivyo bibona navyo nigera nkora jewe. Abantu bazakubwira ngo fais-moi rire gucyo ubonye ntavyo nkora rero urazi gituma. None nk'ubu nka wowe okay wowe uhuye n'umusoda mwibara ucungira ngo ufunga. Ngo kugira uraye ko ari umusoda. Ivyo birakuraba. Ngizina yuko basi nakundi basi kuva muri droit uja muri comedie vyageze gute? Nasohotse class micro ni gwanje. Vyabaye par accident. Nahuye n'umuntu arisikia français yangu tu. Anasema ndashobora kumukoresha ibintu bita café littéraire. Bimwe vyo kuza haje abantu abanditsi b'ibitabo bakaza bakakora ama interview, aravuga ati rero umutipe reka ndamukoresha kugira dukore iyo café littéraire yabo bantu babikoze sawa. Tunenda tunafaa kazi. Duhejeje arambwira nguni
hari problem ngiye mu gapiece de théâtre kamwe nubura kamwe gusa ndi mu Rwanda n'abajama benshi nari nfise à l'époque ashabani yana ntagaso reka tugerageze hama kuva ubwo sinasubiye guhagarika nacenja muri théâtre mvuye muri théâtre mpura n'abandi ba comedien nkusi Arthur nitwa Jérôme cha turatangura groupe ya comedy night n'igucyo nyene byagenze hama sinasubiye guhagarika. Wow, umaze kuzunguruka ibihugu n'ibihugu ari comedy kujanye comedy mu gihugu c'u Burundi uyibona igeze ku rwego rungana gute? Comedy ikiratera imbere cyane ikiratera imbere kuko urumva turafise abakomedie babizi kandi ahubwo nibaza yuko ikintu gikenewe nuko n'abandi bantu hano mu karere hano muri no region yacu yose canke muri Afrika yose bamenya yuko tubafise ikuntu bigomba kugenda nuko tuza turagerageza ku exporta ivyo dukora donc c'est-à-dire kuza turakora nko mu Congereza no mu Gifaransa kugira nabo nyene babone yuko dushobora kubikora kandi dufise turafise impano turafise ingabire nyinshi ngahanye mu Burundi. Nagenda gusaba compare u Rwanda comedie mu Rwanda na comedie mu Burundi vu ko watanguje imwe mu maclub akomeye cyane nka comedy night yo mu Rwanda. Novuga yuko comedie yo mu Rwanda ifise abakomedien benshi cyane gusumba abo ngaha mu Burundi so kuvuga yuko mu Burundi batabafise ariko mu Rwanda hariho abakomedera bafise ukuntu bafise nari ama channel menshi ya YouTube base buri koko n'abandi benshi cyane urashobora kubabona bankusi atabagiye no muri Big Brother ni ikintu cari cakwiye kuri Afrika yose urumva bagize industrie yo mu Rwanda irateye imbere gatoye gusumba i Burundi ariko ni Burundi nayo irafise ibintu byinshi vyiza kandi nibaza yuko naho nyene izohagereka bikagenda neza. Yeah. Parle-nous expérience wagize umaze no kugira muri Parlement du Rire. Parlement du Rire narabaye dépaysé byatari rust. Nakubisha na MC Black harimo ibikamera binini ya wangu. Apana kanya. No sudwe byatari kunibona gaso. C'est wana nivyo iburu yama habariho urabona yuko tout est hyper bien organisé. Byose biri organisé urabona tuhagera mu gatondo tukagira saa moya rasta tuba twavise mu 6h tukagira saa moya zo mu gatondo tugakubita repetition ya mbere tugakubita repetition ya kabiri hamwe na equipe technique yose irikira kura abantu zo buhagaze ukuntu zo wambaye ivyo uza kuvuga uza guhindukira uja hehe ugira amakamera ashobora kugupointa exactement uza kuburi hama tukaje tukora indi repetition turi kumwe na ba Michel Gu n'abandi bose bo bahari kugira nabo nyene barepeti vyabo bakabona ivyo uza gukora kugira ntibabe surpris nabo nyene bakamenya nimba bagufasha nimba ari ikintu muza gukorana nimba ari reaction bagomba gukora nimba bakinirako hama ivyo biheze mugaca mugira agapause hama après midi mugaca mugira shooting ya émission ya mbere hamwe ni ya kabiri mugira zibiri par jour byose biba byose mu misi 10 canke misi 10 rengaho gatoyi hama muri iyo misi 10 abakomedien barazi je ndagirayo tuvuge nkuno musi ndahageze le lendemain ndaje mu repetition nkanakora n'umusi ukurikira nkakora umusi ukurikira nkaca ngenda ngiye habaru nunda bayaje kandi hari nabandi tuba turi kumwe twasanze ngaho urumva ni kimashine kinini cyane ubona abakomedie benshi bava muri Afrika yose baza bagenda ugasanga barashutinze ku munsi bahagira zibiri sur 10 jours et quelques ugasanga bagize nka 20 et quelques épisodes urumva ni kintu kirashobora kugudepeza gato yari ubwa mbere ugiye ariko ni kintu ciza cyane yeah. Umaze gutera blague kanka gufata umukomedien wese mu buzima bw'ubukomedien nimba uri umukomedien ukamaze gutera blague ntifate nibisanzwe hama nimba uri umukomedien uvumenga nta na rimwe biraba nibaza yuko wihenze akazi kuko umukomedien wese ndakubwije ukurira urazi gutera blague ikagenda ikagaruka nta muntu umwe ariko aratwenga nibonye uri kurayitwenga wegenda ukubita blague kandi ikibabaje suko ubikubita ikanga nuko ushobora kubita ya mbere ikanga wakubitiye kabiri wakubitiye gatatu kanga n'ahantu ndahava gute maze urazigana riso sana kandi abantu bose bameze gutyo ariko kuraba barakurindiriye kandi nabo bakashatangura kuva ari marareza bati cyo arasarishije nawe ngaho uri kuri stage ndasarishije mwese muruko muraraba urabura ukuntu uvaye urumva ebana ariko uko bimeze kose ugomba kubandanya tubwire maze gushikira
bon tubwire ingene vyagenze basi nibaze ko ari ibintu biba grave muri wewe. Bimaze kuba inshuro nyinshi cyane, maze imyaka 10 presque nkora comedie. Urumva sino kubwira kangahe bishobora kuba byarabaye kenshi, uko urumva nko uravye ukompaye ama comedie zo mu bindi bihugu nkare uravye ba Chris Rock bandi bose bari abakomeye barafise utuntu tu comedy club baje mu duto kugira bagerageza ama blague yabo. Twe naho dufise kuja kugerageza, uraja kuri scene tu ikoze irakora idakoze shahuri yako nta kundi tu Imana irakubona urayitera tu birabaje sishobora kwibuka ryari ngo vyambaye kungu ni kenshi cyane bimaze ko sinova kuvyuka ngo umunsi umwe tu. Tubwira ama challenge ukunda guhura nayo iyo irukina cyane mu gifaransa. Iyo ndiko ndakina mu gifaransa challenge nkunze guhura nayo ni gukasa. Ashobora kugenda ebana ugakasa kabisa, ariko ni ibintu bisanzwe kuko abantu benshi baratinya, abakomedie benshi bashobora gutinya bati ashaka gukora mu gifaransa cyo ndatinya ndashobora gukasa nkasarisha imbere y'abantu cyo ndagunda ni bon ni bisanzwe. Maze kumva kiriya gifaransa c'abantu bo muri Côte d'Ivoire ko ni gifaransa kiranatwengeje ubwacu sivyo. Donc twebwe challenge nyene quelque fois birakunda nkakasa ngaca nibandaniza muri iyo communauté yacu naho. Oya turafise ukuntu nyene tujije abantu akashije mwe ngo yo ngoze ngo le gré abuze ngo lave contre numva bacha gutwenga, ariko ni ibintu umuntu ashoboye kumva yuko nawe uri umukomedie uri kuri scene bibaye ahubwo ucubikinira ko je no kubwira ndekonye je ndyo takowe basha ubucu bikinira kubera nivyo ni ibintu bisanzwe kwihenda sigo rurimi rwacu. Twe turiko turagerageza gutwenza abantu no gutanga iyo message nyene ni kwerekana yuko abakomedien tubizi iyo tuva etc. Tuvyumvisha n'abantu bava muri Côte d'Ivoire no mu bindi bihugu bavuga igifaransa hano hose. Donc ukashije nini bibaho ko nabo bobo baranakigandagura ega sici wabo kandi sici wacu natwe reka tukigandagura nyine tubandanye. Mais ni challenge mu gifaransa byose bivana no kwimenyereza, urimenyereza hama ugakora ibindi ni bon. Ajye ma blague uterwa bayateguye hayuza ngo ndagenda tu ni crane ngaho wonye byinshi ndabitegura gafata manota ko ziri hariya mu cumba, ariko ndafise amakarne ngendana n'agastilo rasta ugira sindavyibagira mbonye kantu nkavyandika canke atamfise hafi nkashafata telefone nkavyandika ugira sindavyibagira nkucyonye nze kubatereka nzokagerageza. Uheruka gutahana Prix RFI niba byagenze gute kugira batore wewe kubera ikiri wewe? Nije nayo ndabizi none ngire gute nije narabatesheje none bigende gute narakoze ndatese nagiye nyine muri competition barabona ama video yanje barashima ndaja mu ba finaliste subwa mbere nangiye mu ba finaliste ngira n'inshuro ya gatatu canke ya kane nimba ntihenze umva naye maze kudubura kenshi muri iyo competition. Hanyuma baratebara bati abantu mpeti yagerageje hano batwimu, ariko barabonye yuko umwaka ari jene nagakoze nakoze bien baramico gihembo. Ugatahukanye waraje hano urakerekanya kuba umukuru w'igihugu nakaye kajambo hayaza twayaze byinshi sana. Yarananteye ni blague turi ngaho nyene yadutwengeje nyene turi ngaho, yari conversation nziza cyane kumva twaranaganira kuvyerekeye kuvyerekeye ingabire umuntu ashobora kuba afise. Yarabonye aravuga ati ndabona yuko ari ibintu biriko birabateza imbere, ivyo Imana iba yagupangiye n'ivyo ukora niko yavuze ivyo Imana iba yagupangiye naho babiza amategeko. Nabona mbwira ni bana boss abana ngo twize droit ebana kigingi etesi kabisa technique abana bakaba ati ntiturabasiri ko turabakomedie, ariko urabona turiko turagerageza tugakora hamwe ati PTG kaze okay ntiyabivuze gutyo bana nibisanzwe. Umuntu ashobora kuvuga afise umuntu ashobora kunyene akavuga ati wewe ukwiye kubura kurakora ibi, ariko ivyo Imana yagupangiye n'ivyo ukora acavuga yuko azobandanya aturi hafi nyene aba jeune kugira dushobore gutera imbere. Ama inspiration yawe ku ma blague uyakurahe? Inspiration ma blague ndakora mu buzima bwa misi yose, muri famille, muri ibintu bavyabaye voilà la vie tous les jours en fait. Tubwire kuva mu gatondo gushika usubire kuryama la routine yawe. Bivana naho ndi
nivyo ndiko ndakora kuva mu gatondo ukivyuka niko nagusavye ndabanza nkavyuka kubera niyo base ariko bivana n'amasaha ubuvyutse none regarde uno kurambwira umunsi ni dimanche ni samedi ni lundi ni mardi kuko vyose sico kimwe ngomba kuja mu misa simvyuka ya masaha nyene ntagenda simvyuka ya masaha nyene naraye nanyoye jus ikomeye gato naho nyene simvyuka ya masaha nyene hari ibintu bihinduka dans la vie de tous les jours lundi lundi rashisha rasta ariko nyene bana uravyuka nyene amasaha asanzwe mu ma sambiri gutyo bonye nkaca nja ku kazi kubera ndafise akazi nkora vya marketing kuko nkuko mubize akazi k'ubukomeje gashobora gupfa guteza imbere dinku surtout muri no ntuzenya yacu muri no muri kino gihugu cacu donc ndafise ibintu nkora mu vyerekeye marketing nkabijamo nkabivamo nkaca no ma répétition après midi mvuye mu ma répétition nkaca nja muri sport kubera nkuko mubibona je suis quelqu'un de très sportif ugasubira ntubona wowe rero sasa nubona hari abantu si aba bantu très sportif oui akaligne s'il vous plaît ntikizanye na cameraman afa ndi cameraman iti amabdo ndacariko ndayumvira ari muri projet nkuko natwe dufise vision 2025 hani Burundi nanje amabdo azoba yahageze vraiment amatwa dusumira ngo timide nivyo nari timide kera cane ubunye ndagerageza kubinyegeza ariko ndi timide yego ubu uraborda umukobwa facilement umoye hamutera blague nka zibiri canke zitatu bana repesi numva mbana ni repetition rasta on fait répétition witi blague wa repesi atwenze ni bon adatwenze nta kundi urakubita yindi amudraze nyina kangucumbwira ari blague vyavyo ubona je vraiment ari blague yakuftina bana niyo avantage ku mu comedie uramaze kudraga bakakwankira ego byagenze gute vyarambabaje nuko vyagenze kuri gushaka amade byagenze gute abajournaliste bashaka kumenya kantu kakubabaje numva kuntu vyagenze bana nagenderaga mu mwome ndamubwira ne bana ni jewe rero uko nyene yari uko nyene nagiye namwe ni jewe urambona nkaha ndagerageza ndamudraga ndamubwira ne bana je hari ukuntu ushobora kuba mfise ukuntu ama feeling n'ukuntu niyumvamwo genre à l'intérieur ya moi kuvyerekeye wewe umutima wanje uratera sivyo amataka adasanzwe apana gutera umutima chansa arambwira ngo nta problème namubwira ntari ko nashaka kubwira ndagukunda cambwira merci nta kintu kibaza nko kubwira umukobwa je t'aime akabwira merci ni compliment muhaye ni merci merci menga kintu merci ça urakoze blanc hama naciye mbaza abandi bajama bambwira ngo ni bongo nibisanzwe ngo ari kumwe n'undi muti cansanga umutipa ari kumwe n'umujama wanje kandi ari yambwiye ngo genda ni bon batipa bashaka kugenda ugerageze arabizi yuko nyene za kwidudura avanye ibidundurira sta ariko ni bon kandi waramukunda sana umukobwa mukunda sana ariko nari mugufi sana kuri we aha narakuze rasta yandaba gucya uraza umuntu aguraba ngaha hanye nta respect kugirira wangu mais bon ubunye ni bon kubera ko abakomedien ico kibazo ndagifise cyane kandi paso kubera ko ico kibazo ko utagihereye ku bandi kuri ugihereye kuri jewe warakibaje kiginga none ko ugihereye kuri je Ismail waramubajije Raure Rure wewe kubera ko wewe saba banzugire micro gutya ubwira bayumva blague ya nyuma heruka gutera muri parlement du rire alors ko nzi ku munsi wanje ukikenze nabi niyo ndawe kubera iki kenshi abakomedi kenshi si amablague yanya datona ku bakobwa ça tourne sur le sexe kubera iki Jesse numva igituma ahubwo abantu bagira ikibazo nk'ico si des blagues tournent sur le sexe wageze ngaha anye gute wavutse biciye mu yihenzira nibikira Maria ikasha on est tous là grâce à ça OK donc
Pourquoi ne pas en parler? Je ne vois pas. Kandi, en effet, habitué à ma tabou. Mais non, il faut en parler. Parce que c'est des trucs qui sont dans la vie de tous les jours. Ahubwo ikibazo ni pourquoi pas ne pas en parler? Pourquoi pas? Ahubwo wewe ufise ikibazo ikihe kuvyerekeye nuko tubikora? Ntubikora? Enfin, je veux dire blague. Ntabikora wewe kuvyerekeye. Oya. Ah, chere ndayikora rero. Ou prefera kudakora blague, prefera pratique, nu prefera. Yo. Turabandanya mu buzima bwa none bwa busanzwe apana bwa mene busanzwe. Décris-moi la fille parfaite kuri wewe. La fille parfaite kuri jewe. Kuri jewe. Écoute, je pense pas qu'il y ait ikintu kimeze nka fille parfaite. Il y a personne qui est parfait. En fait, Physically. Ah, physiquement. Ah, mais fallait préciser. Ah, mais quand même. Oh. Hein? Naho nyene, je ne pense pas qu'il y ait une certaine perfection. Byose bidependana n'amagu. Kandi Kuri wewe nasavye. oya urazi yaba bimeze nka kujya kwa internet ushobora kuraba historique y'umuntu. Je uravye historique y'amakouple nyene narindimwo nyene abo twari kumwe. Vraiment urashobora kuvuga yuko meze nk'inkoko ndaka omnivore ndarya vyose abanini abato abarebare abagufi numva abacumbagira abagira uko bigenda kose vraiment vyose bivana n'ukuntu aba ameze nk'umuntu caractère yiwe n'umutima afite umutima munini canke mutoyi donc mais bon mais sérieusement c'est le caractère qui compte. Ndashaka kumbwira ibintu bitanu ku muntu uheruka guposta kuri Instagram umwifuriza isabukuru nziza. Umuntu mperutse Umwigeme mperutse kwifuriza isabukuru nziza. Ibintu bitanu mukundira. Ca ndabarungika kuri Instagram ya Sengazi. Nimba mutabibonye je narabibonye. Ibintu bitanu mukundira. Icambere nuko Ufata ubuseri. kubera ari ibintu ari vyo. Iyo ari ibintu ari vyo nta bintu vyo kubesha unasemesha ukweli. Afise umutima mwiza arakundana cyane. Ico ni cambere. Ica kabiri sori sana ivyo nuko murumva n'umuryango hari umuyaga mwinshi ni portail. Oui, turafise portail. Cambere afise umutima munini kandi arakundana cyane. Ikindi ca kabiri nuko ari physically fit. Physically fit. Yaraheza kiwe n'umukama. Ikindi ndamukundira nuko ama size nyene. Heba unamuona unasema Jésus est danger. Jésus est joli. Jésus est sympa. Harawubona ndakubwiza ukuri hari abantu ubona abavyeyi barabitondeye mu kubakora rasta. Hari abandi ubona ni vuba nyene tu nyene vite fait. Ica gatatu ndamukundira nuko c'est une personne très fière. Afise fierté. Apana babandi nyene ubona ngaho nyene fierté ya burongorongo ya ovyo. Na umuntu nyene ariyizi qui elle reste comment dire vraie à elle-même. So muna chisha ku ruhande elle est droite. Et ikindi novuga nuko ico ndamukundira ni n'umuntu akunda ari orienté kuri famille cyane. Navuga ati uko bigenda kose famille ni famille akayitaho akaba ari hafi. Donc ni ikintu ciza cyane ku muntu afite ama valeur familiale. Ikindi cyanyuma kandi kinakomeye cyane ni umuntu afise ukwizera kandi yizera Imana. Donc afise une foi en Dieu. Elle est assez spirituelle comme personne. Donc c'est quelque chose de très important. Et... Ah mais oui, tout à fait. Tout à fait. Urabazi ibyo uzi nka mwarimu. Tout à fait. Mariage ni ryari? Ntubona rero sasa twibira kabanga mariage ni ryari? Mina yo basi misi yo. Sasa. Navyo nzokubwira ente mariage. Ewe vyabaye rasta. Nzuzontumira before kugira ngo. Nyene nzokubwira nyene uze oya wowe uzoza uje muri mariage ariko uzena kamera gukavarenga uri no muri mariage. Umva vyose tuzobikorera ngaho ni bon.
tugushimire cyane ku mwanya waduhaye. Nanje ndagushimiye cyane, nashaka kugira rero abantu baba subscribers mu subscribing, nimba mutara subscribinga hama nimba mwaramaze gusubscribinga mubwire n'abandi baze ba subscribing, twese twiyegeranye turondere amafaranga kugira dushobore kugurira Mishu Miracle igisokozo. Merci beaucoup kuko ibintu ntibibaho. Niwe wagize introduction, ndagusabye ugire na fa usezere. Si yonye none nkoze. Bye bye renga nta basezere. Okay, bye bye. Murakoze kora mwakurikiye Siren TV. Yeah. Ndabashimira cyane nanje namukore cotisation. Yesu. Okay, ngefata usiri base kunda bafata usiri. Tubashimire cyane mwe wabafashe umwanya wawe kugira ngo ubandanye guma hamwe Sengazi. Twari kumwe na Michael Sengazi. Arakantu warukitse. Tubashimire cyane utarakora subscribe, please uyikore then ugure kajya ka notification kugira ngo the next video ubu wa mbere kuyibona. Ahanje ndababwira nti je vous aime, je vous embrasse. Sikamwe kagikare mano. None kubivuze none. Sorry sana. Za embrasse none ba embrasse. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve mu kindi kiganiro très vuba. Ciao ciao ciao. Siren Vibes TV.